Yesu yarabwiye bano bigishwa bashasha bahisemo kumukurikira, bahisemo kumwumviriza, ababwiye ngo mukaba mushaka kuba abahirwe mu bwami bwo mw'ijoro, nimwumve kimwe mu bintu mukeneye kuronka nuko mutuntuzwa n'ivyaha mwagendeyemwo, nuko mutuntuzwa n'ibidahimbara Imana mwagendeyemwo, nuko ukwihana kwanyu kubonekana nk'ukuri ko mu mutima ko mubabajwe n'ubworo bwo mu mutima mufise bwo kuba mudafise Imana, bwo kuba muri kure y'Imana, bwo kuba mudafise amasezerano y'Imana, bwo kuba muri ba ruhebwa, ubworo bwo mu mutima mufise bw'uko mutazoragwa ubwami bw'Imana bugatuma mubabara, niko kubabara gusa ariko mugatundura, kandi umuntu atuntuye nta munezero agira, ntatwenga habanamba, ntiyotamba igisirimba habanamba, ntiyotamba umudiho ekaye habanamba, naho yoririmba yovuga ngo sindirimba ncura intimba kuko mbabajwe ntuntujwe n'ibyo nagendeyemo byashize kure y'Imana. Imana yacu nidutabare nane. Rero reka duhame tugarukiriza ngaha. Nibuka umwarimu araho, umuvugabutumwa araho yitwa Niyokindi Jean Bosco, kumbure ku bantu baba baraciye munsi y'uburongozi bwiwe baramuzi. Nemeza ko ari umwe mu barimu baduforomye neza, batwigisha gusenga. Ico gihe nari niga muri 6e, nibuka yuko ninjiye mu mugwi w'abasenzi ico gihe nkiri umwana mutoya, canja mu mugwi w'abasenzi, umugwi w'ugwaruka. Nibuka rero kuri kino kintu c'indirimbo ariko aratubwira, kandi byarakurikijwe, narinze mvayo numva ko ndaharonse uburezi bwiza. N'ubu iyo nsenze sindirimba ibyo arizo zose nterako. Atwereka ingene rero umucano w'amasengesho ucanwa, aduha akarorero k'ingene iyo umuntu adometse inkwi adashiraho ibisate binini binini, arondera utunyabari duto duto, udusagararira, agafata akadushira ngaho, inkwi nto agashira ngaho, inkwi nini agashira ngaho, hanyuma mu gucana agahera kuri twatundi, kuko hariho urutonde. Niwadomeka akampi kawe ukagashira ku nkwi zinini ku bisate binini, mu muriro ntuza kwaka, uzoba wawucanye nabi. Ariko niwahera kuri twadusagarira na twatsi ugashiramwo akampi kawe tukaka, hama ugashirako impehe, ugashirako uraza kwaka kandi ukawaka neza akageregere ushirako n'ibikwi binini. Imana yacu nidutabare. Rero muri ubwo rutonde no muri ubwo burezi vyavuga ngo mu makorasi ya mbere, mu ndirimbo za mbere, mu makantike ya mbere akwiye kuririmbwa iyo umuntu aje mu masengesho yo kwisonzesha, ni indirimbo, ni amakorasi, ni amakantike, mbere n'ijambo ry'Imana, vyose bikwiye kuba mu mugwi wegereza abantu mu mpemu yo mu kirere co kwihana. Imana yacu nidutabara. Aho rero niho wasanga huzemo ya makorasi avuga ngo binteye ubwoba kuguhanga amaso, imbabazi zawe nizo nteze kuraba. Imana yacu nidutabare. Harimwo n'andi makorasi dukunze kuririmba, twaririmba ico gihe, havuga ngo imbere yawe mwami sinovuga, ariko igikuru umbabarire. Imana yacu nidutabare. Harimwo n'izindi zivuga ngo mbabarira Mana, ndi umuntu w'intege nke. Haba mu gusaba imbabazi hakaja mu gukomoza. Rero nkomorera Mana, naranyazwe ibi nahora ndabikora ariko ntabyo ngikora, subira watse, subira wenyegeze, subira. Inyuma yaho rero umuriro ukaka. Ibi bavuga ngo ni igisirimba, ico gihe bavuga ngo ni umushayishayi muri ako karere, kuko yaba ari intambo n'indirimbo zorohera bose, n'abantu bari mu ntege nke, bari bamaze gusinzira, baca bavyuka iyo bumvise ngo haratanguye umushayishayi. Buga muri kino gihe ndibuvuge ngo igisirimba
Mana yacu nidutabare, reka dusenge. Umwanya uratujanye. None rero twabonye ngo ikirere, twabonye ngo abatuntuye bazokwirurwa, Imana yacu nidutabare. Abo bantu batunujwe n'ivyaha bakoze, abo bantu bababazwa bimwe byo mu mutima sawa batari ibintu by'inkinamico, bakababazwa n'ivyaha bakoze. Muri kuno kubabazwa kwabo hinyegejemwo uguca bugufi, hinyegejemwo ukwihana. Si ukubabazwa gusa kugaruka ku kubabazwa, ariko baba bababajwe n'ingene babigendeyemwo, bariko barondera ingene bobivamwo. Hinyegejemwo kwihana, hinyegejemwo kwatura, kuno gutunura, kuno kubabazwa n'ubworo bafise n'ivyaha bagendeyemwo. Hinyegejemwo kwihana ngo kandi uwihanye wese ni ivy'ukuri arababarirwa, Imana yacu nidutabare. Ngaha twabonye avuga ngo abatuntuye bazokwirurwa, Imana yacu nidutabare. None rero urabona ko n'ibiyaga vyamaze kuyaga, harashushe cane. Mbere gihe harimo n'ayandi matara yiyongereyemwo, n'umunsi mugani vyashushe cane gusumba uko hahora. Twabonye avuga ngo hahirwa abatuntuye kuko aribo bazokwirurwa, Imana yacu nidutabare. Abazokwirurwa n'abatuntuye batunujwe n'ivyaha bagendeyemo, kandi abo inyishu y'ikibazo cabo irahari, bazokwirurwa, Imana yacu nidutabare. Rero reka tugarukirize ngaha, n'umuhirwe umuntu iyo yacumuye atunuzwa, ababazwa n'ivyo yagendeyemwo, kuko uyu muntu atunujwe n'ivyo yagendeyemwo azokwirurwa. Tugomba dusenga Imana, ariko mugabo tuvuze yuko ari umuhombe umuntu adatunuzwa, atababazwa n'ivyo yagendeyemwo. Ukabona umuntu atigera ababazwa n'ivyaha yakoze, niyo avyihanya vyihana ukuntu umengo ariko aratwenga abantu. Uyu muntu ntazokwirurwa, shawuli yake bizomugora, ntazombaze ndakaravye. Imana yacu nidutabare. Dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro ca gatatu ca runo rukurikirana rwa bino biganiro bivuga ku bahirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Mwami w'amahoro Yesu, tugushimiye cane ku bwana amajambo twumvise atubwiye ko kimwe mu bintu bituma umuntu aba umuhirwe, akwije vya ngombwa mu bwami bwo mw'ijuru, ari uko akwiye gutunuzwa n'ivyaha yakorokeyemwo, agatunuzwa n'ubukene afise bwamwigije kure y'Imana, bwatumye akena Imana, akaba umukene mu bwami bwo mw'ijuru. Kandi mu bwami bwo mw'ijuru abahirwe bari atamagorwa bafise. Umuntu rero yumvise kino kiganiro akaba asanze nawe ari umutsindwa kuri ibi vyose twavuze tutosubiramwo, yemeye gusaba imbabazi, umweze umutunganye, umugirire neza, kandi umeye kugirira ingabire idasanzwe yo gutunuzwa n'ivyaha umuntu aba yakorokeyemwo. Ibisigaye ashishikare kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, mu gukwiza ibi bintu vyose tumaze kubona n'ivyo tugiye kuzobona muri bino biganiro. Mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tusavye tuvyizeye, amen.